muri Kolosayi igice ca mbere umurongo wa 15 gushika kuwa 23. Kristo uwariwe bona igikorwa ciwe. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icubahiro, urubwami, urubukuru, urububasha, byose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe. Niwe yabayeho vyose bitarabaho, kandi muri we vyose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri vyose. Kuko Imana yahimbawe no kunengesera kwayo kose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza vyose nayo, ari vyo mwisi ari vyo mwijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera, mudafise agasembwa, mutagira ico mugawa, asangwa muhora mwizeye, mushinzwe neza, mutanyiganyiga, mudatirimuka mu vyizigiro, biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwavuzwe mu baremwe bose bo musi y'ijuru, ubwo jewe Pawulo nacikiye umukozi wabwo. Amen. Reka ndababwira ijambo ry'umutwe tugiye kuganirako. Yesu niwe gaheta. Nutinye, Yesu niwe gaheta. Niryo jambo ry'umutwe. Nutinye kuko Yesu niwe gaheta. Uwo yazutse mu bapfuye niwe gaheta. Abanyagisagara rero babana bavukira mu gisagara, nk'ubu tuvuze ngo niwe gaheta bashobora kuba batavyumva, ariko bisigura ngo niwe, bavuze ngo nk'uvuze ati mutambukanyi wanje uragaheta, nukuvuga ngo ntawuzi imbere yawe, ntawuzi inyuma yawe, ni wewe. Uvuze ati mwana wanje uragaheta, uba wamukunze yagukoreye akaba aragaheta nyene, ntawuzi imbere ntawuzi inyuma. Yesu wacu rero nagaheta. Kandi abantu bavuze ngo uragaheta, nuba uri uwa mbere gusa cyangwa uba wakoze n'ibintu vyiza. Yesu wacu rero nagaheta. Icoma mukavyumva, Yesu nagaheta. Nibyo tugiye kuganira. Kubw'ivyo nico gituma amavi yose azomufukamira, n'indimi zose zature ko ari umwami. Amavi y'abahambaye n'aboroshe, amavi y'abami bo kwisi yose azomupfukamira, kandi ayo n'indimi zabo zature ko Yesu ari umwami. Aho rero no kuva ku bami gushika hasi kuri nyarucari, bose hari igihe bazomupfukamira, bongere bature ko ari uhoraho adapfa. Haleluya. Yesu wacu rero nagaheta. Ntutinye, iyi Pasika ntugire ubwoba, inyuma y'iyi Pasika ntutinye, dufise Yesu agaheta, inshuti nziza kandi niwe gaheta. Haleluya. Ntutinye, ntugire ubwoba. Murazi yuko mwagenda yivuga nk'intambwe yamaho agira ngo mugabo si intambwe. Oya, intambwe yo mu muryango wa Yuda ni Yesu. Intambwe ya vrai ni Yesu. Intambwe ivuga rimwe ibintu bigahundagara ni Yesu. Ariko ujya aragira ngo he adukanga, ariko ntavyo ashoboye. Ntutinye rero, Yesu gaheta kacu ni muzima. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, usomye kuri uyu murongo wa 15, yavuze ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Ako kantu niko nshaka guherako. Harimwe ibintu bingahe biri muri aya majambo nshaka kuvuga ko. Icyambere, Yesu ni shusho y'Imana itaboneka. Mu yandi majambo, Yesu yaje mu isi ariko aje mu gishingo c'Imana.
yaraje kugira ngo tumenye Imana. Ntushobora kumenya Imana utamenye Kristo. Ntushobora kuzotahura Imana utamenye Kristo. Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka, yaje mu isi atumwe n'Imana. Yesu ashimwe. Usomye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. Yesu ashimwe. Umwana w'Imana aba mu gikiriza cya se ari we Yesu Kristo umunyanazareti, niwe yaje kumenyekanisha Imana. Nimba ugomba kumenya Imana, ndakwinginze uce muri Kristo. Nimba ugomba gutahura ivy'Imana, mu Mana harimwo ivyo bita amayobera, amamistere. Ivy'Imana mbere ni na mistere nyene n'amayobera, nivyoroshe gutahura. Ariko ugomba kubimenya, ugomba no kubitahura, uca muri Kristo Yesu, ukamwakira, ukamwimika mu buzima bwawe, akakubera umwami n'umukiza, akaba muri wewe mukagendana. Aho ugeze hose ari ico umubaza ukamubaza. Uwo nawe yaratwemereye yuko amaze kuduga yavuze ngo nzobarungikira umufasha. Ko ngiye nzobarungikira umufasha. Burya uyu munsi Yesu ntari present, ntari hagati yacu ngo tumubonesha amaso mu yandi, ariko arakora hagati muri twebwe biciye muri Mpwemu Yera. Mpwemu Yera akorera muri twebwe. Haleluya. Yesu umaze kumumira na Mpwemu Yera ntibasigana, acaza Mpwemu Yera akaba muri wewe, akazara gutahuza ibya Yesu, akagutahuza n'ivy'Imana itaboneka. Haleluya. Ariko iriho, nibonekesha, nuyibonesha amaso aya y'umubiri, ariko irahari, tuyibonera mu bikorwa vyayo. Haleluya. Kandi ngo tunakundanye ngo Imana izobiri kiragaragara muri twebwe. Ikintu kigira kabiri Pawulo yabwiye aba bantu b'Ikorosayi, arababwira ngo niwe mfura mu vyaremwe vyose. Yesu niwe mfura. Yesu ni mfura mu vyaremwe. Yesu niwe mfura mu vyaremwe. Murazi Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere yavuze ngo jambo yariho, jambo yahoranye n'Imana, jambo yariho kuva isi itararemwa, yariho. Niwe mfura mu vyaremwe, niwe yabanje kubaho. Ngo kuko Bibiliya yatubwiye neza ngo kuko ibintu vyose vyaremwe nawe, mbere vyaremwe nawe. Uri ivyo mw'ijuru, uri ivyo mw'isi, uri biboneka, uri bitaboneka, uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose vyaremwe nawe, kandi bica biragaruka biremegwa kuba ivyiwe. Haleluya. Umwumvise none ni imfura mu vyaremwe. Ngo kubera iki? Kuko ibiriho vyose vyaremwe nawe, kandi si kimwe si bibiri, oya, nivyo mw'ijuru nivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Intebe z'icubahiro, uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe. Bisigura ngo kumwakira uba wakiriye ububasha bwose, nawe umuheta Yesu, niwe gaheta. Imbere yiwe ntawuza, kuko niwe mfura mu vyaremwe. N'inyuma yiwe nta muntu azokora nk'ivyo yakoze, kuko vyose niwe yabiremye. Izi ntebe z'icubahiro mubona byose vyaremwe nawe, vyashizweho nawe ngo hazobe intebe z'icubahiro, ngo hazobe ubukuru, hazobe ububasha, hazobe ubwami. Burya niwe yabishinze ngo bizobeho. Abami bariho niwe yashinze ngo babeho. Abari ku ntebe z'icubahiro zitandukanye niwe yashinze ngo babeho. Vyose n'ububasha rero. Ukeneye ububasha, injira muri Yesu. Ukeneye ububasha, Yesu arabutanga. Haleluya. Rero mu yandi majambo ndabipfunyapfunye, ico turi cyose ni kubwa Kristo, kuko byose byaremewe kuba ivyiwe. Ico turi ni kubwa Kristo. Mu yandi majambo, aho uhagaze, ico wahawe gukora, ico uri cyose, uko umeze kose, ubibe canke ubaho hantu kubw'icubahiro ca Kristo, kuko byose byaremewe kuba ivyiwe. Haleluya. Nuko
aho uzoba uri hose, mu ntebe z'icubahiro, mu bwami, mu bukuru, mu bubasha, nagira ndababwire ngo uzobibemwo uziyukara ibya Kristo ari we yabitanguje, hanyuma uzohabe umuha icubahiro. Haleluya. Yesu abwira abigishwa biwe kubw'ivyo nyene, kubera ari we yaremye vyose, abwira abigishwa biwe atabwoba, atagutinya, hamwe yari karabasezera. Usomye muri Matayo 28 umurongo wa 18, arababwira ngo jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Haleluya. Jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Mu yandi majambo nuko nimugende rero, kandi mugende mu mahanga yose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Kandi acarababwira ngo nzoba ndi kumwe nawe. Jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi, nzoba ndi kumwe nawe. Erega tuzoba tujanye. Mu yandi majambo nimuze mutinye, nimuze mugire ubwoba. Kandi Yesu yarabizi yuko ibiteye ubwoba bazohura navyo, ibibagwanya bazohura navyo, ariko abanza kubaremesha ngo jewe rero ndabatumye, nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Nimugende rero mu mahanga yose, muvuge ubutumwa bwiza, kandi nzojana namwe. Haleluya. Haleluya. None mwumva dukwiye gutinya? Nutinye, Yesu niwe gaheta. Haleluya. Pawulo ariko arasengera abanyefeso muri iki gice cya mbere, mu banyefeso uhereye ku murongo wa 17, harimo amajambo ndasavye tujane tuyasome wumve ukuntu avuga. Mbere reka mpere ku murongo wa 15, asengera abanyefeso ngo Imana ibahe kuyimenya, Imana ibatahuze kuyimenya, ibahe kuyimenya. Nese icoma nanje nawe Imana ikaduha kuyimenya, tukayitahura ukwiri, ukwingana, mu bwaguke, mu burebure, mu makika, tukayitahura. Reka mbere ku murongo wa 15 haravuga ngo nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe, n'urukundo mukunda bera bose, nahengeshanya kubashimira Imana, ndabahoza mu kanwa uko nsenze, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Aho nshaka rero no kuva kuri uyu murongo wa 18, ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ibyo ari ibyo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera, mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo Yesu, hamwe yamuzura mu bapfuye, ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mw'ijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Oya yo muvyumva mwese mwari gukoma amashi, mwumvise uwo Yesu adukoranije hano, mwumvise ikibanza afise imbere ya papa, uwo Yesu adukoranije, uwo Yesu twimitse, uwo Yesu yatumye uyu munsi mukuru baho wa Pasika, mwumvise aho Imana, ikibanza Imana yamuhaye. 20 havuga ngo imushize hejuru cyane, apana hejuru gusa, hejuru cyane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu gihe kizoza. Si uyu munsi gusa ashizwe hejuru, si uyu munsi gusa dukwiye kumubaha, ariko no mu gihe kizoza n'ibihe bidashira uyu mwami Yesu akwiye kubahwa. Haleluya. Kandi yamushikirije vyose ibishira musi y'ibirenge vyiwe. Umviriza hemwe, yamushikirije vyose ikibishira musi y'ibirenge vyiwe, nukuvuga vyose abifise kububasha,
kandi muha ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba byose, niryo mubiri wiwe, ukunengesera kukunengesera byose hose. La plénitude de celui qui remplit tout dans tout, c'est change pour en tout. Yesu ashimwe. Yesu ararenze. Yesu ararenze. Nicyo gituma amavi yose azomupfukamira n'indimi zose zaturekwa ari umwana. Yesu ararenze. Imana yamugize ubukome kandi urumva yamurungitse kugira ngo aze kutumenyesha Imana. Yaje ari Imana tubona, ariko Imana iri mu ishusho itaboneka. Yesu ni ishusho itaboneka kandi n'Imana ni ishusho itaboneka. Acaraza Yesu kugira ngo atumenyeshe Imana, tuyimenye, tuyitahure. Haleluya. Ica iramushira hejuru, amaze kupfa akazuka mu bapfuye, ikimwicarika iburyo bwayo, kandi kimushira hejuru y'ubukuru bwose, y'ubushobozi bwose, y'ububasha bwose, ngo hejuru y'izina ryose rivugwa muri iki gihe be no mu kizoza. Sinzi ko mwumva ukuntu Yesu Imana yamubitsemo ububasha bwose. N'umwami arengeye byose. Haleluya, haleluya. Ikigira gatatu n'umutwe w'ishengero. N'umutwe w'ishengero, yamugize umutwe w'ishengero. Usomye kuri uyu murongo wa 18 aha twasomye mu Bikorosayi, niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero. Urumva n'umutwe w'ishengero. Yesu burya dukwiye kumwubaha, burya nta shengero ata Yesu. Niwe mutwe w'ishengero, niwe aganza ishengero, niwe mwami w'ishengero. Twebwe turi uduhimba, ariko niwe mutwe w'ishengero, niwe nyene ishengero. Nejo bundi uzumenye yuko Kristo niwe nyene ishengero. Iyo turiko turavuga ngo rya shengero ryanje, tuba turiko turihenda gose. Uko nyene ishengero ni Kristo, twebwe turabakozi mu murima wa Kristo. Haleluya. Niwe nyene ishengero, niwe mutwe w'ishengero. Mu yandi majambo, n'ishengero rero rirakomeye, kuko ari umutwe w'ishengero ategerezwa ari umutwe guha ibihimba ubu bushobozi, ubu bubasha, ubu bukuru, iki cyubahiro ategerezwa guha. Mu yandi majambo, n'ishengero rifise icyubahiro rikura muri Kristo. Ishengero rifise ububasha rikura muri Kristo. Ishengero rifise ubushobozi rikura muri Kristo. Haleluya. Kandi bituvyumvise tukabitahura, ubu bushobozi twobwakira n'ibiganza byose n'imitima yacu yose, tukaba mu nzu y'Imana tuzi ngo turabanyabushobozi ku bwa Kristo, kuko niwe mutwe wacu. Haleluya. Tuzi ngo turabanyabubasha ku bwa Kristo, tuzi ngo turabanyagitinyiro ku bwa Kristo. Utabizi ntubizi nyene, ucugenda wisuzugura ugaca wifata ukutariko, ariko burya turabanyabubasha ku bwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikigira kane, niwe ntango, niwe mfura mu kuva mu bapfuye. Aha nyene mu murongo wa 18 niko havuga ngo kandi niwe ntango, niwe mfura mu kuva mu bapfuye. Niwe yavuye mu bapfuye. Nimumbwire uwundi mwumvise imbere ya Kristo yapfuye akazuka. Ninde yapfuye akazuka? Hari abo bigeze bamye batubwira, baza baravuga ha mu Burundi ngo Karusi nimba ngo ari na hehe ngo hari abantu bazutse. Reka ni Kristo, niwe gaheta, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, ni nawe gaheta mu kuva mu bapfuye. Yesu ashimwe cyane. Niwe yazutse mu bapfuye. Kandi birero tubinezerererwe, nubifata ibisanzwe. Nimba Kristo yarazutse mu bapfuye ukaba waramwizeye, nagira ndakubwire ngo ibi bisigura yuko nawe uzozuka ukava mu bapfuye.
waramwakiriye, nagira nakubwire ngo naho wopfa nuzohera mu mva. Inzamba niyavuga wapfiriye muri Kristo, amatwi y'imwema azoyumva, wambike umubiri mushasha, uzuke uve mu bapfuye. Bibiliya iravuga ngo abazoba bakiriho inzamba niyavuga ngo ntibazotwitangirana gatoya kuduga, oya bazoturindira tubanze twambikwe imibiri misha. Abazoba barapfuye bapfiriye muri Kristo bambikwe imibiri misha, bace baduga bahitanane n'abazoba bariho, hanyuma bamusanganire mu kirere. Haleluya, haleluya. Yesu niwe gaheta, niwe mfura mu kuzuka mu bapfuye. Ko yazutse mu bapfuye, natwe tuzozuka tubaneho nawe. Haleluya. Rero iyo tubonye umuntu apfiriye mu mwami, tuze tubishimira Imana kandi tunabinezerererwe. Uzoca umenya nguyu numwe muri babandi bazokwambikwa imibiri misha bagasanganira umwami mu kirere. Uyu numwe mu bazozuka mu bapfuye. Tuzozuka, tuzobaho. Erega turiko turavuga ngo tuzobaho, hari igihe ucuvuga ngo hingira ngo ejo ngo bazokubike ngo wapfuye, bazombika ngo napfuye, nzoba nsinziriye itiro ry'urupfu. Hanyuma muce mugenda mufate iki kibiri, iki gihauzingi, muce mugenda mugishire muri serikeye, mushaka mushire mu myambaro yera, mbona ivyera muzingiriremwo nyene. Ego kubera nyene erega mugabo ntashe neza, jewe ndavyizigiye ko nzotaha neza. Ndavyizigiye kandi twama tubivugana. Kandi Imana yarampaye igicapo cy'urupfu rwanje, yarakimpaye inshuro zitatu. Rero abaswahili bavuga ngo musijali, ngo nzopfa nabi. Yampaye igicapo inshuro zitatu. Aha rero ndindengesera kandi jewe gusa ndabizi neza ko nzorangiza neza, nzorangiriza muri Kristo Yesu. Imana yampaye igicapo gatatu, ikirambwira n'amajambo akomeye. Rero jewe nzosozera neza, nubwo mutazoba mwamenye, nshobora gusinzira itiro ry'urupfu mutamenye ibyabaye. Nimuze mukekeranye. Kandi narasavye Imana kutazopfa urupfu rubi. Uwo bariko aranyifuriza kugira isanganya, never, kuko isanganya n'urupfu rubi. Eka nubwo muzosanga nasinziriye, muzomumenye ngo yarangije neza. Hanyuma rero ndiko ndavuga ngo sinzopfa nzobaho, si ukuvuga ngo sinzoja mu yego tuzopfa. Abakatolika nibo baturimbiye ngo twese tuzopfa, ntawe uzorusimba kiretse niyongera kuzana ba Enoke bandi numbaze. Ariko ngira ndakubwire ngo nzozuka. Rero amatwi yanje ntazopfa, amatwi y'imwemu muzotwara cya gihauzingi, mugabe imwemu yanje izoguma ari nzima. Amatwi yanje y'imwemu azoguma yumva, ku buryo bw'uko inzamba niyavuga. Yewe gaye nzoca nambara umubiri mushasha, umubiri mushasha, pana wumvise ubu mushasha, utagira amahere, utagira gatosi. Hanyuma nce nikazanura nje nduga mitanane n'abazoba bariho, tumusanganire mu kirere. Haleluya. Nje kubana n'umwami wanje ibihe bidashira, aho nzokwama ndamushima, aho nzokwama ndamuha icubahiro, aho tuzokwama turirimba n'abandi bera bose bazoba baranesheje. Haleluya, haleluya. Shimugwa Yesu. Haleluya. Yesu tuvuga. Yamuhaye ukunengesera kubumana kose. Ukunengesera kubumana kose nukuvuga umwuzuzo w'ubumana bwose, la plénitude de notre Dieu yose yugariye muri Kristo Yesu.
burya ubumana bwo ukunengesera k'ubumana bwose nicyo kintu cya gatanu yavyugariye muri Kristo Yesu. Haleluya. Nukuvuga ndamufise mfise Imana muri jewe. Mfise Imana muri jewe, ndamukunda nkunda Imana, ndamwubaha mba nubasha Imana. Haleluya. Kuko ubwuzure bwose bw'ubumana yabubitse muri Kristo Yesu. Icyo mukamumenya, icyo mukamwakira. Haleluya. Haleluya. Icya gatandatu yamuhaye kuzuza byose nayo. Yesu ashimwe. Yamuhaye kuzuza byose nayo. Niko havuga ku murongo wa 20. Yahimbawe kandi no kumuha kuzuza byose nayo, ari ibyo mu isi ari ibyo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu yarakoze. Urupfu rwa Yesu niko rwatwugururiye inzira. Urupfu rwa Yesu niko rwaduhuje n'Imana. Yesu yatemera gupfa, narabivuze Vendredi. Iyo atemera gupfa Yesu nukuri tukaba twari kuzopfa duhuye n'Imana. Nitwari kuzopfa duhuye n'Imana. Aha ku 21 haravuga neza ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mu guhindurwa abansi bayo mu mitima yanyu. Twarabansi b'Imana, twiyumvira ibintu binyuranye n'Imana, tukiyumvira ko Imana itabaho, tukiyumvira ko abavuga Imana arabasazi bihenda, ariko Imana iriho, n'inzima irahari, tuyibonera muri Kristo Yesu. Yamuhaye kuzuza byose, niwe byose byugariye muri Kristo. Haleluya. Mu rupfu rwiwe yavuze neza ngo, reka ndagasome neza, ngo ari yahimbawe kandi no kumuha kuzuza byose nayo, ari ibyo mu ijuru ari ibyo mu isi, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Haleluya. Ajya amaraso rero yasheshe ku musaraba, ajya amaraso aragahora arayasesa kugira ngo tubone kwinjira mu nzu y'Imana, tubone kumenyana na Data. Haleluya. Aragahora arasesa amaraso kugira ngo atweze icyo y'ibyaha, hanyuma Imana ishobore kutwemera, Imana ishobore kutwakira, hongere habe imigenderanire, hongere habe ubusabane n'Imana yacu. Kera twari twaratandukanye n'Imana nk'uko Bibiliya yavuze, tutandukanijwe n'ibyaha byacu. Imana ntigigera ibyaha, irakunda abantu mugabo iranka icyaha. Umwe we niwe yigeze kuvuga ati Imana ni nka kurya kw'insazi, kubera twanka insazi cyangwa umubu, na ubona uri kwizosi nkagutabira atari kubera ndakwanse, muga nshaka kwica umubu, nshaka kwica insazi. Imana ari igidutabira sawa sawa, muga biriko iratabira icyaha kiri muri twebwe. Sino twebwe iradukunda kandi cyane, muga biranka ibyaha biri muri twebwe, iranukirwa n'ibyaha biri muri twebwe, ikabihigwa. Andi umwana w'umuntu answa yamuremye imukunda kandi cyane, imufitiye n'umugambi mwiza, ariko umwana w'umuntu amaze kwiyandavuza, Imana imuravye babara, iravuga ati imwegezayo, atari kubera yashaka kumwegezayo, ariko yegeje inyuma icyaha. Hanyuma haba itandukaniro ry'umuntu n'Imana. Kristo rero acaraza, cya kiraro cyari hagati tutashobora gusimba ngo twegere Imana. Babiha igicapo mu isezerano rya kera, mu ihema, mu kuja gutanga ibimazi, bari baragize ibice bitatu. Hariho mu gwinjiriro ahera n'ahera cyane. Mu gwinjiriro ni hahandi bagahita bakaraba nyene, bahita bakaraba. Ndavyibuka na jewe aho nasengera hariya kera, hariho utuzi bashize ku muryango, tukadukoza mwehe, twagira twakojeje mwotu. Hama rero jewe rimwe narabagije, bambwira ko ari uko gukaraba koza ibyaha. Babandi nabo baho hepfo nabo nyene boza ha ku birenge, barashiraho amazi nabo nyene
kubire, ariko nagira ndababwire ko bijya bitadoshobora kudukura kw'ivyaha. Bijya ntibishobora kudukura kw'ivyaha. Ikitweza ico y'ivyaha n'amaraso ya Kristo. Naho twokoga isabune imeze gute, naho wokwinyukura n'ikinyuko kirakura kw'imvyiro y'inyuma, mugabo ivyaha biri muri twebwe bikugwaho n'amaraso ya Yesu. Ayo maraso ngo iyo tuyisutsemwo, iyo tuyitwikirije, ngo Imana yatubonye ko nisubira kuducira urubanza rubi, ariko ikitwita abagororotsi kubw'ayo maraso Yesu yavuye ku musaraba kugira ngo twongere kunywana n'Imana. Icyadutandukanya n'Imana rero igikuraho. Kera rero mu isezerano rya kera, kubera abinjiye hahera banduye baca bapfa, kandi ngo hinjira umuherezi mukuru rimwe mu mwaka. Muri aho rimwe mu mwaka nawe nyene ngo yabanza gutanga ikimazi c'ivyaha vyiwe. Agitanze akisabira imbabazi, wenyine agatanga ikimazi c'ivyaha vyiwe. Rero nimba atihanye neza canke atabikoze neza, akinjira hahera yarahagwa, ntiyasohoka yarahagwa. Bibiliya iravuga ko ari cyo gituma bamwambika umunyororo ku kuguru, kugira ngo abari hiyo kure, kubera atawegera hafi, urumva ariko aratanga ibimazi yaza arabuja, bakabona ko wa munyororo uri kurabuja. Ariko babonye umunyororo utanguye kutabuja, bacavuga mbega ubwo niyamaze kugwayo, bakagira ubwoba. Kandi bagira ubwoba inshuro nyinshi, baba babuze wa muntu kubera apfuye. Ikigira kabiri, ibimazi byabo by'uwo mwaka ntibyaba vyemewe. Urumva ivyaha baca babijana no mu wundi mwaka. Ariko nimumva ko twagiriwe ubuntu gahemwe. Haleluya! Twaragiriwe ubuntu. Yesu amaze gupfa, aca tubera umuherezi mukuru, aca yinjira hahera ajanye ikimazi arico mubiri wiwe. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ya saha ya saa 9 ngo igihuzu cari gikingiriye hahera gitabukamwo kubiri, hamwe abantu batashobora kuraba, hamwe abantu batashobora gushika. Baza babona barahabona, umwe akavansa kinjira. Yesu yaratwugururiye inzira kugira ngo tujya hahera. Yesu yaratwugururiye inzira kugira ngo tubane n'Imana yacu. Yesu yaratwugururiye inzira kugira ngo tugire ubusabane n'Imana. Imana yarutwara abansi bayo, ariko ubu kubwa Kristo Yesu turabakunzi bayo. Haleluya! Ni hamwe umwe mwene data yaza kuturirimbisha, yavuga ngo hariho abana b'Imana, twagizwe abana b'Imana no kwemera ayo maraso ya Kristo, no kwemera uwo Kristo yavuye amaraso ku bwacu. Haleluya! Haleluya! Yesu yaraduciriye inzira idushikana kwa data aragahezagirwa, kandi no mwijuru bigaragaza ko no mwijuru tuzojayo. Haleluya! Nimba yaraciye inzira ngo tujya hahera, tugiriranire imigenderanire myiza n'Imana, bisigura ngo no mwijuru tuzojayo. Nuvyizere nshuti, hanyuma ukora ibyo usabwa kugira ngo uzoshikeyo, naye ahandi ho tuzojayo. Kandi abavyizeye bakirinda bazojayo. Haleluya! Ikigira indwi niki nariko ndavuga, bari baratandukanye n'Imana, tugahinduka abansi bayo, twujujwe nayo. Yatwujuje n'Imana biciye mu rupfu rwiwe. Yarakoze cyane gose. Dusomye mu cete cya mbere Paulo yandikiye Abaroma ku murongo wa 21 dushikana hepfo, haravuga ngo Abaroma 1:21 haravuga ngo kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburakimazi icura umwiza, biyise abanyabwenge, bacika ibipfu, icubahiro c'Imana idapfa bagikaba, ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ivy'ibiguruka, n'ivy'ibigenza amaguru ane, n'ivy'ibikwega inda hasi, n'ibindi. 24 havuga ngo nico cyatumye Imana ibaheba. Ivyo nivyo byatumye Imana iduheba, kuko twari tuzi ngo Imana irahari ivugwa, mugabo ntituyubahe. Umuntu azi ko Imana iriho
ariko kubera iranavuga ubu ntawe uzovuga ngo nigeze yumva bavuga ivy'Imana biravuga uyu munsi mu maradiyo, mu mateleviziyo no mu isoko uragenda ukabisangayo babivuga ariko kutayubaha nico kibi kirushirije. Kuba nuvyumva ntuyubahe naho biba bigoreye. Abantu bagaca basenga ibigirwamana bazi ko Imana ishobora byose hari, bagaca basenga ibiguruka, bagasenga ibyo kuzimi bya hehe kandi bazi ko ihari. Baragowe. Nico cyatumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvire iby'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo n'ibindi. Nashaka kuvuga gusa yuko ubu bwansi bwa kera bwarakuweho. Ubimenye yuko Yesu yabirangije. Arasemereye aravuga ngo birarangiye. Erega ivyo gutandukana n'Imana yari karavuga ngo birarangiye. Ivyo kuba bansi b'Imana birarangiye. Ivyo kuba mudafise imigenderanire n'Imana birarangiye. Ivyo kuba mutazi Imana rurema muzinanye n'ibigirwamana birarangiye. Haleluya. Yarabirangije Yesu. Nuko rero ntutinye ukaba ufise Yesu muri wewe. Nagira ndakwibutse ngo ntutinye, niwe gaheta, kandi uyu Yesu ari muri twebwe aruta uri mu bisi. Yesu ashimwe. Yesu ari muri twebwe aruta uri mu bisi, nico gituma udakwiye gutinya. Reka nsozerere kuri iri jambo ryo mu vyahishuriwe Yohana 1:17 n'uwa 18. Umurongo wa 17 uravuga ngo, ibyahishuriwe Yohana 1:17, ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima. Nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Mfise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Amen. Ubu yari Yohana ari muri cya kizinga Patimo, yaterewe yazira ubutumwa bwiza, yahishuriwe uyu mwami Yesu. Aratubwiye ngo ndamubonye, niwe yari yavyiyandikiye, niwe yari karabivuga. Aravuga ngo ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, kuko yarabonye umunyabubasha, yarabonye umunyabushobozi, yarabonye umunyacubahiro ahambaye. Amubonye yikubitishwa hasi n'igihumura, yikubita imbere y'inyundo ziwe, mugabo harimwo no kumwubaha. Usomye no muri Daniyeli, na Daniyeli nyene aravuga ngo ndamubonye, nawe nyene yikubita imbere yiwe. Nta muntu yabonye umwami Yesu mwihishurirwa ngo agenda atikubise hasi, kubera n'umunyabubasha, n'umunyabushobozi, n'umunyenkomezi zidasanzwe. Yikubita imbere yiwe nk'upfuye. Haleluya. Yikubita imbere y'inyundo ziwe, nukuvuga harimwo no kumwubaha nk'upfuye, kubera abonye n'ubwiza budasanzwe. Erega Yesu n'umunyabwiza, afise ubwiza budasanzwe. Ubu mubonye ntaguma ahagaze uko nyene. Hanyuma rero kubera ari umuntu mwiza, aca nshira ku kuboko kw'iburyo, arambwira ngo ntutinye mwana, ntutinye. Ubonye ndi uwa mbere, ndi uwa nyuma. Nari narapfuye ariko ubu ndi muzima, kandi nzohora ndi muzima ibihe bidashira. Si ivyo gusa, mfise n'urufunguruzo rw'urupfu n'ugwi. Haleluya. 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 Nutinya. Yesu gaheta ari kumwe nawe. Nutinye. Yesu ni muzima. Kimwe gusa akugomba ko vyibuke
byibuka umuha ubugingo bwawe, byibuka umubwire ibikugoye, byibuke ni muzima, kirazira kwiganyira, kirazira kugenda mu cyumba ngo widodombe ukabona ibikugoye. Pfukama ikubita imbere y'inyundo ziwe, umubwire uti mwami Yesu, nye n'ububasha bwose, nye n'ubushobozi bwose, ubukuru ni gwawe, ubwami ni gwawe, icyubahiro ni gwawe, ibyo mwijuru, ibyo mwisi, iby'ikuzimu byose urabigaba, byose ni ibyawe. Ni ukuvuga ngo uri umunyabubasha. Ndifuza ko wongirira uku n'uku n'uku, nagira ndakubwire ngo azobikora mu izina rya Yesu. Arabikora, afise inzira zirenga 1000. Haleluya. Ikindi nacyo, niwe afise urufunguruzo rw'urupfu n'urw'ikuzimu. Haleluya, haleluya. Rero abamwizeye, oya, ko afise urufunguruzo kubera namwizeye, hariya mu rupfu sinzohera, eka azoca yugara jewe, azomenya hambika, andindirije ko nzomusanganira. Ikuzimu nashobora kugurura ngo njeyo, naramwizeye. Erega biwe arabazi, Yesu abiwe arabazi. Haleluya. Muravyemera ko abiwe abazi? Erega bari ku ikimenyetso, abiwe bari ku ikimenyetso, abaravye ari mw'isi arabazi. Ngo mbere mwijoro ry'umuzimagiza, ngo uri mwijuru mwihishurirwa, ngo bameze nk'udutara, udutara, agatara mwirohero, agatara mu Buyenzi, agatara hari, agatara akavuga uriya n'umuntu wanje, nuriya n'umuntu wanje, nuriya n'umuntu wanje. Arabazi, abiwe arabazi. Naho hoba mu mwiza we warabazi, arababona. Haleluya. Naho kubikizwa, naho bokunyegeza ahantu, naho bokugaranira ahantu, naho bogushira mu saha atabona, arakuzi kuri uwiwe. Rero ntutinye, ntutinye. Uyu Yesu yazutse mu bapfuye, turiko turanezerererwa igikorwa yakoze uno munsi. Ni uwa mbere, ni uwa nyuma, ni Alfa, ni Omega, ni intango, ni iherezo, niwe mfura mu bazutse mu bapfuye. Haleluya. Ahora ari muzima ibihe bidashira, ntazosubira gupfa ukundi. Ndababwire, ntazosubira gupfa. Oya, yarapfuye rimwe gusa, ubu ni muzima. Aho ubuzima, aho ubugingo abamwizeye, azohoraho kugira abamwizera bose aguma baha ubugingo. Nawe ugiye kumwizera ubunyene, araguha ubugingo mu izina rya Yesu. Nawe ugiye kumwakira ubunyene, ariteguye kuguha ubugingo. Ahubwo nagira ndagusabe ngo ubanguke, wewe utari bwamwakire wifuza kumwakira, uyu n'umunsi wawe, unyarukuze hano wiruka, uvuge uti mwami Yesu, ndaguhaye ubuzima bwanje. Araguha ubugingo, kandi amaraso yiwe aca twikira ibyaha wahora ugenderamwo utabisubiyemwo. Nagira ndakubwire ngo nta mana izosubira kuguharura kw'icyaha. Oyaye, nizosubira kuguharura kw'icyaha. Amaraso yiwe akweza ico y'ibyaha. Ngwino rero we utarakira Yesu, umwakire kuri uno munsi. Reka dukorane n'aba bamaze kuza. Mugize neza cyane gutera iyi ntambuko kugira ngo muze mwakire Yesu ababera umwami n'umukiza. Iyi ntambuko mwateye niyo kwizera, kandi muca muhabwa kugororoka. Ubu etape igira kabiri, igikurikira kigira kabiri, bivuga ngo kwaturisha kanwa. Kwaturisha kanwa ko Yesu ari umwami, ukizera ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, hanyuma kandi ugaca uvuga ko ari umwami, kandi n'umwami. Mwavyumvise, n'umwami, n'abami bazomupfukamira. N'umwami rero arengeye abami bose, kuko hari umunsi abatariko baramupfukamira uyu munsi bazomupfukamira. Haleluya. Rero abafise amava akomeye, muzoze muramupfukamira bicitwe uyu munsi, kuko hari umunsi tuzomupfukamira atawutubwiye. Abapfuye mu isi yose, mu mahanga yose, abahambaye n'aboroshe bamupfukamira, kandi bace bavuga ngo uruhoraho, mwami Yesu uruhoraho, kubera bazoba bamubonye ari muzima vy'ukuri, bamusanze ari muzima, byavuzwe bavyakiriye inyuma y'imyaka myinshi. Nuko rero musubire mwaya majambo, nabo kuhingangurukana bumenyi bashobora kuba bagomba kwakira Yesu, na mwebwe tujane musubire mwaya majambo aho muri, mwaturisha kanwa, muvuge ngo mwami Yesu, ndumvise ijambo ryawe, nizeye, none ndahisemwo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza
w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu, ngirira imbabazi, narakoze ibyaha, ntandukana n'Imana, ndasabye ikigongwe, umbabarira ibyaha byose nahora ngenderamwo. Uyu munsi ndiyemeje kubiheba kandi ndazi ko uzonshoboza. Mwami Yesu, nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, niwaza gutora abakwizeye nanje nzobe ndimwo. Urakoze Mwami Yesu kunyemereye ukinjira mu bugingo bwanje, kandi ugiye kunganza, ugiye kumbera umwami n'umukiza imisi yo kubaho kwanje. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'aba bantu bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Uhoraho ubagirire neza mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu abeze abatunganye, ibyaha bahora bagenderamwo babibabarigwe mu izina rya Yesu, bihanagugwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Ibyo bahora bafitiye inyota byo muri inosi, inyota yavyo ihagarare, ariko bagira inyota y'ivyawe gushika Mwami aho uzozira kubajana cyangwa urupfu ruje kubajana, baze bamana inyota y'ivyawe gusa. Mwami Yesu, urakoze, turagushimiye kubwaba yuko na mpwemu yera wawe wasezeranye ko yinjiye mu mitima yabo, agiye kubuzuza inyota y'ivyawe, agiye kubashoboza mu izina rya Yesu kwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Mwemu yera ni wagiye kubashoboza kwama ivyamwa. Mwami, bahinduke baba bagwaneza, bahinduke bagira ingeso nziza, bahinduke buzure urukundo n'amahoro n'umunezero, buzure kwirinda, buzure ubwizigirwa mu izina rya Yesu Kristo. Abahora babazi baze babona ibintu vyarahindutse, batameze nk'uko bahora bameze. Uzoba ukoze cyane, ubagirire neza Mwami w'abami, ubafata ukuboko ubajane, ubagendeshe neza mu nzira ija mu ijuru. Uzoba ukoze. Amajwi y'abantu y'incuta abagenzi n'ibindi bitandukanye vyobabuza bikabazibira kubandanya urugendo, turavyugaje mu izina rya Yesu. Reka bashobozwe uhereye uyu munsi kubandanya urugendo rwo kuja mu ijuru, kandi ndabifurije kuzorangiza neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tugihagaze dusenga Imana, dusenge dushima Imana kubw'iyi Pasika nziza Imana iduhaye. Yesu ahinduka inshuti yacu nziza nk'agaheta, umugira umukunzi. Sinzi ibyo wari imazemwo iminsi, uko wari umaze iminsi, imigenderanire mwari umaze iminsi mufitaniye, ariko nagira ndagusabe ngo wisengere iyi Pasika iguhitanize umwete n'inyota yo kubana na Yesu, yo kugendana na Yesu, yo kubana nawe mu ijambo, yo kumwubaha no kumukunda, kurongora mu bikorwa byose, akugira inama, ijisho ryiwe riguma kuri wewe. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'iyi Pasika idasanzwe y'uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Turagushimiye ko wemeye tukayigeramwo tukiri bazima. Turagushimiye ko watuzigamye uyu mwaka wose tukaba dushitse kuri no Pasika nayo. Nubishimigwe. Hariho abapfuye batayigezeko, hariho abaryamye mu bitaro batariko barayihimbariza mu nzu y'Imana nkatwe. Twebwe turagushimiye Mwami, mu izina rya Yesu turagushimiye Kristo Yesu, we wapfuye ukazuka, uyu munsi ukaba uri muzima, nuwuzura ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Abari bamaze iminsi kure yawe mudafitaniye imigenderanire myiza, Yesu ubabera inshuti nziza, kuko ni wewe gaheta, niwe ntango ya vyose, ukaba iherezo rya vyose. Niwe wapfuye ukazuka, uyu munsi ukaba uri muzima, niwe ufise urufunguruzo rw'urupfu na kuzimu. Kristo Yesu utubera inshuti nziza mu izina rya Yesu. Twongere tugiriranire imigenderanire myiza, tugumane, nitube nka Yuda ngo tugende tukugurisha, ngo tugende tubesha, twiyorobeka inyuma yawe. Biragahera mu izina rya Yesu. Ariko ikidukwiriye no kugendana nawe ku murango no mwijoro, tukakubaha tukagukunda. Niho bwa bushobozi Imana yabitse muri wewe, bwa bubasha, bwa bukuru, cya cyubahiro, bwa bushobozi
bushobozi niho bizoba muri twebwe natwe. Muri ino si tukagira ubushobozi, muri ino si tukayigendamwo dufise ububasha, muri ino si icyubahiro kikaba umugabane wacu, n'ubukuru bikaba umugabane wacu, uko twakubashe tukakwimika mu mitima yacu. Umuntu wese wongera umubera inshuti nziza, umuntu wese umujabutse yinjire mu bindi bihe bidasanzwe, ibihe by'ubusabane nawe bidasanzwe, mu kumurango no mwijoro. Mu izina rya Yesu turengana iby'intege nke, mu izina rya Yesu itiro ry'abadayimoni ritubuza gusenga turirengane, mu izina rya Yesu. Mwene data rirengana, umuntu wese muri twebwe arirengana ubunebwe bwo gusoma ijambo turaburenganye mu izina rya Yesu. Itiro ritubuza gusenga no gusoma turarirenganye mu izina rya Yesu. Ubunebwe bw'uburyo bwose turabirenganye mu izina rya Yesu. Twinjiye mu busabane bwiza hagati yacu nawe, tugiye kugira inkomezi n'ubushobozi biva kuri we. Urakoze, turagushimiye, turagukomeye amashi menshi. Tuzoshobozwa byose nawe uduhe inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.